abashaka kwiga none niba si vraiment muzo birari kwiga kubera tuzabe dusaza tutize sibino twige gusoma no kwandika tumenye ibintu n'ibindi indirimbo zo hanze mwafisho ibaza hari ibintu byinshi byo hanze bavuga ibintu tukana sibyo ukabikunda mutazizarije ikirundi ariko mwacumba incuro cyane sibyo Jenny Joelezako. Ngira bari kurangura cyane ntabwo n'uri mekanisije. Abandi babiri come on. Ntacyo ntacyo. Ngabindebera. Jenzo uranza kubiraba ku munsi uwo nzosanga ari wari indirimbo y'abandi bantu tuzoshwana ifamo mukura mukunda ibyanyu byo ngaho sibyo none voilà imigani ibintu nk'ibyo nyibutsa ukamenya neza ko mu Burundi hari abandi kandi cyane ko je twigana kubera ko nandi sinini ari mwambye ko mutiga dushaka gutanga ishuri twese sibyo abifuza gutangura n'ibandi murambe shageze mu cyumwe kamwe twena turara Yakoze cyane rero mani bameze Rime kabiri gatatu Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo murabibona neza turi kumwe n'umwana anezerewe cyane weje kubona B-Face wari umuzi nari ndamuzi gusa sinari bwamubonye ariko no munsi uramwiboneye imbona nkuwe no munsi ndamubonye byahaye kandi yantangaje yagutangaje niki cyagutangaje kuri B-Face ku bintu byese by'ingoma azatubwira muri bimwe atana kimwe yihenzemo akaririmbo kamwe ka B-Face wobuze birateye igomwe na kamwemwe birateye igomwe na kamwemwe hani wacu Burundi ingoma nk'izi ntaho uzazisanga atari mu Burundi nimuze dutamba ingoma ziwacu zifise abarundi naho uzazisanga atari hano mu Burundi Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo muramubona umwana afite umunezero udasanzwe ariko kandi turaza kuyaga n'abandi bana nabo nyene batubwire uko bakiriye urugendo rwa B-Face ngaha kuko ndazi mwese muraryohewe nta muntu numwe atarifuza kubona B-Face no mustar akomeye twe tumubona turisha amafaranga ariko mwe mumubonye ku buntu sivyo none B-Face ni umwana mwiza B-Face ni umwana mwiza hanyuma wewe uratubwira akazina kawe tubandanye tuganira bukewe Shebanyi twa Kibajerome Wakiba Jerome usanzwe ukora iki ko tugusanze ngaho usanzwe mu buzima bwawe ukora ikuru umunyeshure canke usa kandi kazi aya nta kazi sifise kandi sindi no munyeshure iki cyaguteye kuva mu ishure gakiba ubuzima bw'abana b'abatwa buragoye ibikoresho nivyo bibaba cyane ubuzima bw'abana b'abatwa buragoye ibikoresho biragoye ngira ngo aravuze ijambo ry'inkoramutima kuko abatwa kenshi usanga ari abantu bakumigwa ariko kandi atari ko vyari bikwiye kugenda abantu dukwiye guhindura imitima twagira umutima w'urukundo kuko twese turi bamwe Akiba we niki wumva wosaba nka leta ku bwawe nka leta yo ico no yisaba cyane kiri ku mutima nuko yogarukira ko abana b'abatwa kwere ndabona nk'urugwaruka rwose rwavuye mu masura bivanye n'impuzu bambara impuzu zibi cyane bambara muhira bakazitwara no kwisura umwari mutitaha ico nosaba leta nuko yoziragarukira kabatwa ariko ngaha mubayeho neza umerewe neza mufashwe neza tubayeho neza kandi ni byiza cyane bagomba no kudusubiza kwisura ico nico kibazo ico nico kintu nashaka kumbwira ngaha bariteguye kubasubiza kw'ishure mwe muriteguye gusubira kw'ishure turiteguye twese cyane kandi ndabona bose bariteguye ni ngombwa dusubira kw'ishure n'umutekano ntangiye
Yes abana kugira mumere nka B-Face mwese birabasaba kwiga. B-Face yarize arafise diplome kandi murabona yuko apare ko ari umuririmbyi. Bon murabona yuko kwiga kwiwe bifise ico biterera mu kuririmba kwiwe. Namwe nimba mwifuza kuba abantu badasanzwe mutegereza kugira iki? Ubu rero mwese uko muri ngaha ndazi hari akarimbo ka B-Face muzi muhuriye ko mwese ako muzi muhuriye ko nakahe mukaturirimbire. Kumanuka hobe cyose nkakura ko bimeze kose abakunzi bacu Top TV ngira ngo murabona abana bafite umunezero udasanzwe. Mu gifaransa bavuga ngo bari aux anges, bari mu kirere cyane gose kubera ko biboneye B-Face. Abana tubandanye tuganira ku buzima bw'uko mubayeho ngaha kuko turabona uko bigenda kose muraryohewe. Hari akaririmbo nabonye muririmba ku rukundo, ako karirimbo sasa rero muhanze mukaturirimbire na twa tujeste mwagira sivyo? Twagiye Yes, ngira ngo mwavyumvise urukundo ni nkingi y'ibintu byose mu buzima. Iyo umuntu adafite urukundo aba ameze nk'uwapfuye. Nico gituma namwe mutegereza kugira iki? Kugumana ugo rukundo, mukagira urukundo mugatangura mukundana kwaza hagati yanyu. Abakunzi ba Iwacu Top TV twebwe ikiganiro cyacu tugiranye n'aba bana na kigarukiye, ariko kandi turacabandanya. Tugiye rero kuganira n'abarezi babo batubwire uko babona inyifato, indero ndetse nuko aba bana kazoza kabo uko gategurwa. Mugumane natwe. Ego ku bakunzi ba Iwacu Top TV turongeye turabaramukije. Twari twababwiye ko turi hamwe ahasanzwe hari ikigo gisanzwe kirera abana. Aba bana babafasha gute? Babigisha indero, babigisha ndetse imibereho ya buri munsi. Turi kumwe n'umwe mu barezi babo bana agiye kutuganiriza ubuzima bw'aba bana uko bategura kazoza kabo. Turatangura tumuramusa, turakuramukije cyane. Ego naje ndabaramukije cyane. Muratangura mutubwira akazina kanyu, mutubwire n'izina ry'iyi fondation. Jewe nitwa Nisubire Karine, hama nishira hamwe kitwa United for Children Burundi bw'uno munsi. Rikorera Muyinga aho dukorana cyane n'abana bo mwibarabara. Muri abo bana bo mwibarabara bakaba bari mice novuga ibiri. Hari abana bataha iwabo n'abandi bana baba mwibarabara badase imiryango iri hagufi yabo. Yes, uratubwiye yuko aba bana bari mici ibiri, hariho ababa iwabo n'ababa mwibarabara. None kubera iki abana baba mwibarabara mutabafata ngo mubiyegereze? Ntimona yuko iyo bavuye ngaha ivyo muhejeje kubigisha n'ubundi bimfa gusa bashobora kubitera mwibarabara? Ko mwibarabara nta mico myiza haba. Ivyo bintu mubona muhangana navyo gute ku munsi ku buryo yaho mwizera yuko ivyo muvuye ngaha mwigishije umwana ashobora kubigumya ku mutima? Nkuko nari nayivuze kino kigo ni kigo novuga yuko nkuko leta iduhimiriza yuko abana bategerezwa kuba mu muryango, natwe twariyumviriye tuti aba bana reka dukorane nabo guhera mu gatondo gushika novuga 16h kugira ngo bace basubira mu miryango. N'abadashobora kuba bafise aho baba tuzogerageza ukungene abana dushobora kubegereza mu muryango, naho yoshobora kuba ari imfuvyi ariko abafise igisanira cyo mu muryango iwabo. Rero tuzogerageza kugira ngo nibaja gutangura ishure mu kucenda, kuko niyo ntumbero yacu, kugira ngo abana bose bave mwibarabara baje mu mashure, aho tuzosanga abana bari mwibarabara abenshi baragabanutse, kuko twasanze ngaha muri Muyinga abana bo mwibarabara atari bake. Rero novuga yuko twarabonye yuko ibi tubigisha, izi nyigisho tubigisha zabahinduye kanini, kuko haraho wasanga abo bana bafise ingeso zitandukanye, ugasanga bamwe bariba, bamwe baragwana, ariko aho tugejeje ku bikorwa tugejeje ko
turabona yuko hari impinduka aho abana ubu ubona yuko bahindutse kubera ko burya umwana iyo adafise umuvyeyi amuba hagufi kugira ngo yamire abone twadukosa duto umwana bari mu muryango bakosora buhoro buhoro natwe twabaye novuga abavyeyi babo kugira ngo abo bana tubiyegereze nkuko ngira ngo mwabibonye iyi ni centre yitwa Rukundo turabereka urukundo rw'umuvyeyi hama tukabana nabo buke nibaza yuko bizohinduka za ngeso novuga zitari nziza zigahinduka kuko birafata umwanya si ibintu bica bihinduka muri uwo mwanya nyene ariko buhoro turizera yuko bazoja ku ishure mu kucenda ari abana bameze neza ari abana bari ku murongo ikintu cigera kibura intambamyi eske aba bana bose iyo uko bagiye dufate ejo uko bagiye ejo hahise uno munsi niko bagaruka bose iyo bagiye indero muba mwabahaye mubona n'ubundi bagaruka bari kuri wa murongo muba mwabashizeko ego intambamyi mu kazi ntizibura novuga hari igihe mu bisanzwe uri umurezi wamizako kuko ugumukebura kuko hari igihe usanga kumbure umwana yibagiye kuko ari umwana nyene aribagira ariko nk'abarezi turagerageza intambamyi nazo hari igihe bahura n'ibibasamaza ugasanga kumbure yari kuzi no munsi araronse utuntu tumusamaze hariya muri ville biratumye adashobora kudushikira ariko kubera ko zampanuro tubaguma hagufi zampanuro tubaha tubatekerera bigenda biraza buhoro buhoro n'uwasivye mugenzi we akamukebura akamubwira ati erega burya babonye ko wasivye bikunde bukeye ugasanga wa mwana yagarutse yego icyumviro cyo kubazanira B-Face cyabaje nko gute B-Face ngira murazi yuko icari camuzanye yaraje mu bindi bikorwa bindi ariko ko dusanzwe tuzi yuko akunda abana ari umugenzi w'abana twariyumviye tuti B-Face yoca ngaha karamutsa abana bacu nabo nyene boryoherwa kandi mukaba muzi yuko abana kuvyerekeye umuziki bawitabira cyane banawukunda rero twaciye twiyumvira tuti B-Face ahace kugira ngo aramutsa abana bacu n'abana bacu babone yuko hari abaririmbyi baje kubagendera B-Face amaze gushika ngaha muri uyu mwanya niki mubona cyo byoba vyahinduye mu mibereho y'aba bana B-Face amaze gushika ngaha abana bamwakiranye igishika cinshi kuko bahora mubona kumbure abashoboye kumubona kumbonesha kure abandi nabo bakamwumva ku matwi ntibari bwamubone amaso mu yandi abana banezerewe cyane ku bwa B-Face kandi abenshi wasanga bazi indirimbo ziwe ariko uwo muntu batari bwamubone bagize umunezero udasanzwe cyane ngira namwe mwavyiboneye abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo ivyo mwategerezwa kumenya murabimenye intumbero y'iki kigo murayimenye tubwira ko tunabashimira cyane kuko n'umutima udasanzwe hari benshi bafise ubwo buryo hari benshi base n'uwo mwanya ariko badashobora kubusakrifia kugira ngo biteho abana turabashimiye cyane kuba mwarashoboye kwitaho aba bana umunsi ku munsi mwatubwiye ko bigenda birakura abana nibo Burundi bwejo ikiganiro tugiranye kirangiriye ngaha ariko kandi nk'akajambo k'agasunika rugi niye manuro mwotekerera abantu basanzwe bafite uburyo bwo gufasha ariko batabikora n'abasanzwe bafite uwo mwanya urukundo ariko badashaka kurugaragariza abana nagira mpimirize cyane hariho amashira hamwe canke abantu ku giti cabo bo kwiyumvira cyane bagashigikira umwana wo mwibarabara kuko yaba umwana wo mwibarabara yaba umwana abaye mu buzima butandukanye yaba cyane ku buzima bubi nabo nyene n'umwana nk'uwundi bamushigikire bamufate mu mugongo bikunze bamuherekeza aje ku ishure kuko hariho byinshi bisabwa kugira ngo umwana ashobore kuja ku ishure rero twese hamwe turere kuko ibi bibondo n'Uburundi bwejo ego ku bakunzi ba Iwacu Top TV n'ubu turacari ahasanzwe harerewe ibibondo ahasanzwe havuye umuririmbyi B-Face on the floor kuganiriza abo bana ariko muri uyu mwanya tugiye kuganira n'umufondatrice w'iyi fondation kugira ngo atubwire birebire kuri iyi fondation turatangura atubwira akazina kiwe atubwire nuko iciyumviro caje ibikurikira turagenda tuganira buke buke turabaramukije
ndabaramukije nitwa Cynthia Manirambona ndi représentante wa association pana fondation yitwa United for Children Burundi bw'uno munsi. ngira ngo mwamwumvise ni représentante wa fondation association United for Children Burundi bw'uno munsi. Mugiye kutubwira uko iki ciyumviro cyatanguye kuko ndabaravye mbona umengo ntimukuze cyane. Sinabivuga ni byinshi ariko byatanguye nkora meje amashure narasakaje muri Don Bosco mu Buterere hama niho namenyeye cyane ubuzima bw'umwana wo mwibarabara cugene yarira abana b'abakobwa nafasha kurira abana b'abakobwa bavuye mwibarabara hama niho namenyeye ubuzima bwabo hama buhoro buhoro bivanye n'ivyo nabona bidashikwa ko nk'akarorero twarera abana ariko abavyeyi nitwimviro bavuye n'igituma bavuyeyo hama bica ngenda ngira ishavu niko novyita ryo gushaka kugira ikintu numva no contribute no tanga muri iyo domaine ya protection de l'enfant gukingira abana hama bivuye kuri enterrement nari mvuyemo mama w'umwana yaravuye mu ibarabara umukobwa twarera uwo musinyene yaciye ntangura ikigo sinabivuga nibirebire ntimwumva ngaha ama ncandegera abagenzi banje baramfasha buhoro buhoro mu nyuma twatangure kubana 70 je natangwa bana 50 mu 2013 hama mu 2014 turaronka umugira neza tutangura kubana 75 n'abavyeyi babo ko nababwiye ko arico cankora ku mutima kuko nk'umuntu yagira ibibakwe kwiga bivuye ku ishaka ry'umuvyeyi wiwe mama wanje yarafite ishaka ridasanzwe dafitiye confiance cyane aba mama rero niho twaje twimvira ati foko dukwana abavyeyi aba mama babana kugira ngo abana bashore guma muhira abana bashore gufungura abana bashore kurondererwa ivyo bafungura abapana ko aribo baja kurondera ivyo gufungura nuko icimviro caje buhoro buhoro uno munsi dufite icicari Bujumbura naho tumona turi muyinga dufite icicari Bujumbura mu Buterere uno munsi dufise ibigo bitatu i Bujumbura hama kimwe mu Kayanza niki rero mubona ngaha duheruka kugurura ubuvuba kandi turagiye ko twacuguruye kubera ko je narakoreye muyinga nagiye mbwiye abana bo mwibarabara ko nzogaruka kubaraba no kubakura mwibarabara donc wa isezerano wararisigasiye niko bavuga hanyuma intango misi yose ya mitoroshe kandi watubwiye ko watanguranye abana atari bake uburyo bwo gutangura ivyo bintu bwari buhagaze gute bwava hehe kubera ko ni ibintu bitoroshe jewe abana 50 atanguranye mu 2013 vy'ukuri cyo nabakoreye na panze inzu hamambwira wo twari twariganye muri university atari bwaronka akazi aho kwicara kwirigara ingo durankadra abana ku murango yazana ikinga ry'umukozi wabo umukozi wabaje guteka ku murango umva yacagira taxi vers après-midi rero yo yayitora mu gatondo hamagasha subira inyuma après-midi abo bana cyo yabafasha cari giki twabigisha twari tableau twabigisha gusoma no kwandika je numva nabandi kukazi muri Don Bosco mugawe wari ngaho kugira ndondera amarira kuri inzu hama mugabo umuntu wese nabona ashobora kugira ico aterereye abana notama babikira nakorera narabasabana nfatira abana babiri mu basubirize mishure naka ico ushoboye gira nawe gicongeko donc buhoro buhoro abantu bagenda batubwira bati ico cimviro nico garukira ngaho bigira association nyabona nivyo byari bigoye hari giye twagenda n'amaguru tugiye gukura abana kwiyarara ryo kumubone hari giye twagenda n'amaguru tugiye mwibarabara donc mugabo twarabona ishaka ry'abana ko bashaka vy'ukuri kuva mwibarabara mu gihe ari ryo shaka rero bica vyoroha ego umwana atari gwawe nisi yose dusanzwe tuzi yuko agoyirera kubera ko umwana yari wawe ubuzi kamere yiwe ariko ngaha hahurira abana benshi batandukanye bafite kamere zitandukanye ni gute abo bana mushobora kubahuza ku buryo baba umuntu umwe twumvise by the way bashira imbere urukundo ugo rukundo mwabigishije ni gute bashobora kuruhuza mu gihe bava mu mihinga itandukanye ingeso ziratandukanye biroroshe bwa mbere turababwira ko natwe tuvuye mu wundi muhingo utari uwabo kandi tuzanywe n'urukundo hama ivyo tuko turabaha biciye mu rukundo mabonye turabaha ubuyi mu gatondo turabigisha turabasensibiliza turabigisha kureka gucumita n'inshinge kugwana n'inzembe ivyo byose tubigisha turabereka ko ari urukundo ko rabituma ubwe naho batuzi natwe naho twari tubazi twazanywe n'urukundo donc bategezwa kuturabira ko nabo bagakundana kandi tukanababwira yuko badakundana naho bazoshika
kugira rero bashika ahantu kure mumbabarire bashika ahantu kure barumva yuko bategezwa kutwumviriza tudufatira aho rero tuko turabigisha tuko turasensibiliza mu kubategura ko bazoja ku ishure tukabereka akamaro k'ishure tukababwira ubuzima natwe twaciyemo kuko bamwe ntibworoshe notamment jewe hama twabwira iyo twagetse akarorero ukabereka aho umaze gushika aho umaze gutembera ivyo umaze gukora ivyakuzanye ariko kandi kera bitari vyoroshe rero duhereye kuri urwo rukundo nivyo tuba turabereka aho twaciye uburorero duciye kuri twebwe nyene cyane tugahamagara ba B-Face nkuko mwabibonye canke uwo ari we wese wundi ashobora kuba yaraciye mwibarabara ejo bundi haje umugabo afise abana babiri dukorana yahora ari umwana mwibarabara ibujumbura aza kwigisha ingene bashobora gukinisha abana inkino zifise akamaro zibigisha ivyo uwo wese arenganya akabaha témoignage birabereka icizere kuko bamwe bitwaza ubukene bitwaza bafatira kuri ba mukase bafata nabi kuri bapapa babo badatanga rasiyo iwabo bagacabona ko ubuzima burangiye rero bumvise ko hariwo uwo yaciye muri ivyo mugabo akavamo ikintu akaja kushure nk'abandi akavamo ikindi arumva ko atari umwana wo mwibarabara tubigisha ko ari abana b'abakuru tubigisha ko atari abana bo mwibarabara uko zikoze tumugira yawe wewe turi kuragira rero umwana wo mwibarabara ivyo umwana wo mukuru ntavyagira umwana merewe neza ntavyagira mwana ko harimo abana benshi bavuga ngo nabatwa turababwira ati we nturi umutwa wowe umurundi aba bose bari ngaha n'abarundi rero turabasensibiliza gukuraho ukwikumira gukuraho inyifato mbi ivyiyumviro bibi bakiyumvira kazoza kabo ejo bazoba bafise amanoti nanje bansororera Ega wakuze wacu Top TV ngira ngo muravyumva teje bazose amanoti naje bansororera reka twizere ko bizoshoboka ari kibazo ngiye kukubaza iruhande yo kubashira ku ishure iruhande yo kubigisha indero abana baba bafise ingabire nyinshi hari abantu usanga basingabirano zo gutamba kuririmba akrobasi abo bobo mushobora kubafasha gute kugira ngo bashobore kudevelopa izo ngabirano zabo Okay murambabarira kare mwavuze ngo umwana atari uwawe umwana avuye mu mihinga itandukanye mwibuke ko hari umugani mu kirundo uvuga ngo umwana si umwe no watwese sivyo no Burundi rero umwana wanje sinomwigisha ngo banzugire akrobasi ngo banzugire ngo muziki banzugire iki ndamwigisha kwanza kuja mu ishuri kugira ngo niyamara no kuri yo talent yiwe iyo ingabire yiwe niyamara gushaka kuririmba amenye kuyikompoza d'abord amenye kwiyandikira pana ko atagaguza ayo mahera zo bari arakompoza iyo ndirimbo ngo banzubingirire banzugire ibi icambere atangura kwiga niyamara kwiga vyose biroroha simvuze ngo yige kugira bamuha akazi yige kugira ngo azakreye kandi kazi nawe birashoboka donc nivyo turimwo ariko nitwamara kubasubiza mu ishuri bamaze guhinduriza inyifato twamara kubasubiza mu ishuri cyo dutangura rero pendant les vacances kuraba kudetecta nuzeya amatalent yandi ari ku ruhande aya matalent yari ku ruhande niyo bace bakorera ko andeo y'ishure apana le moment y'ishure après midi canke samedi canke ibindi bihe donc turabereka ko amatalent aza inyuma y'ishure merci ego ngira ngo bariko baraturaba mwashoboye gutahukirwa n'abana ndaze baradukurikira bashoboye kuvyumva ati inyuma imbere yuko ukoresha ingabirano uba warahawe ni byiza yuko ubanza kujya kwishura ukiga kukaba nkako ishure niryo vyose turacabandanya tuganira tugiye kubabaza niyihe témoignage mufise nabahe bana mufise bamaze kuba akarorero kuva igihe mwatanguriye association yanyu bamaze kuvamwo abantu badasanzwe bien sûr sikera cyane ariko hari hakarorero mufise hariho umwana dufise runaka amaze gutera intambwe agashika kuri iki guhinduka tufise abana benshi abavyeyi bahora bavuga ngo uyu twarahevye hama bamara kubona umwana asigaye ashika agashika abavyeyi abantu bicaye bakuza akabanza akabaramutsa nabace hagati agashobora gukubura agashobora gusaba ikintu akagenda kuvoma agashobora kwibwira wenyene koga uwo muvyeyi yari yarahevye acaza akatubwira ngo turafise uburorero bwinshi aho abavyeyi baza akatubwira ngo mpindurira ngo uyu ndamutware muhira ngo ameze neza ngo ndaguhundi aduhundi atavuye no kuyera atahoragira nizo ngeso donc kumva ko abavyeyi vraiment barashimye twe turakora dernièrement nagiye gukoresha imodoka mu Buyenzi hama haraza umwana yari karagira sinye bavyita nambari glissage bahanagura akantu kari kwarutse ku muduga
abwira umushefu wiwe aturiya muntu ndamuzi urabona ko ndi umushefu w'abandi ngaha anye nza ndaharura amahera baciye gusoma no kwandika navyize kujya muntu mubazi ko atitwa Sinzi buhoro buhoro umushefu acayibaza uwundi muntu yariko arankorera umuduga uwo muntu yariko arankorera umuduga carabimbaza ngo wewe ngo ari umwana yakumenye umva twareze benshi nca ndagenda maze bite wewe wamenye ego wowe uri madamu waratwigishije waratwaye mu ishuri jewe vyarananiye narabagora nari kumwe nabanaka tubatera amabuye muca munatwirukana ariko aho nagejeje gusoma no kwandika narize gushika 4e primaire uno musi nje ndumushefu w'abandi muri garage nije nandika kuri aba bantu bakuraho ututuntu tuba twagiye ku muduga nije nandika amahera baciye nje ndabigushimiye uno musi nakwanda umushefu atari wewe to ari utuntu duto uba warashize mu mwana no fiske no kumuhanura gusonera abantu ako kazi yakaronse ko yasonera abantu kubera akunda gukora turetse uyo mwana turetse ivyo vyabo bavyeyi turafise umwana je ndamwita imfura yanje yitwa Lionel umwana tumufise kuva ari muto nje namutanguje mu wa mbere no musageze muri seconde hama uyo mwana no fana muri seconde 9e après exeta uyo mwana akiza yaragoye cyane ari kumwe n'uwo nyine ari mu buyenzi hama muvyeyi wamaze gupfa mama wiwe papa wewe yari yaragiye kera kuba turabafasha amadevoir ego murumva yuko ari igikorwa cyo gushima ni igikorwa cyo kwitanga ariko kandi gikwiye gutegwa n'intege hari akantu wavuze kanteye kwibaza wavuze uti hari umuvyeyi yigeze kuzana umwana aravuga ati mpindurira mumpuyu ndabasigira uyu bivuze yuko uno munsi umuvyeyi afise umwana nariranye muhira ashobora kumuzana abagira ati mwabana mwareze ndabona hari umwana je nkonvenka ni mumumpe ndabasigira uyu gwanje oya nitwo bibemera kwa ntavyo twoshobora nitwo bivamo ariko abo tuba twidentifie mwibarabara canke kuri iryo yarana babwiye ryo gibujumbura turagerageza aswe umwana ahinduka gushika naho umuvyeyi aza kudushimira hama yo ari ikintu gikenewe kandi ko umuntu yongerako naho ni turagerageza kugira ico twongeyeko nukuri bimeze neza ariko biragoye mwavyiboneye mwenye n'indani biragoye barakomeretsanya baragira iki je sinze mugabo abana bo ngaye muyinga twasanze bagoye gusumba y'ubujumbura no nibakubagana gusa bo baranakomeretsanya yinjira afise ugwemba gahwato wundi yinjira afise ikiyaga mugabo buhoro buhoro bakora bihera kera bagishika itariki imwe kwa kane bagishika ngaha muri centre winjiye aho bari wumva petroli gusa na essence petroli gusa na essence kuba bafite amabido arimo petroli arimo essence twagenda tuyabaka buhoro twababwira rero kurimo igitoro reka rero tukwatse buhoro ubu uye baracungana uzamva madame rabuyu afise iki nawe winjira na essence nawe nuwa kinywereye ahandi ararega uwundi nibabiheba complètement turarindiye makabashike mishuri baronke donc occupation zikwiye ariko turizeye yuko nawe no mubana 180 dufise tutazoburamo na 50 bavamo yego tugana ku musozo w'ikiganiro gira icyo ushikirije abandi bantu baba bafise uburyo ariko badafise uwo mutima kuko na wewe urumva yuko ni ibintu watanguye bigoye ntibyari byoroshye uburyo byasaba kukura hari ukaza kuinvestisa niki wabwira abantu bo basanzwe bafise ubwo buryo nka kambo jewe ikintu noterera abantu uburyo nibisigura amahera uburyo bisigura ko n'umwana ariko aragira ikintu kitari ico ukasiga umubwiye ico usize umubwiye jo kizomufasha uburyo bisigura ya mpuzu umwana wawe atacambara kuyitanga bakayiha uwundi wabonye bariko baroga turindire ko bashasura kwambara vya bihoza gutanga iyo mpuzu uburyo bisigura kureka gukoresha abana mu isoko mu kubateruza imizigo kuko waronse wewe ico usoma wewe uramuteruje umuzigo kubera wanse kubera ariko aragusaba amahera ayo mahera umuhaye cankwe uyo muzigo umuteruje biratugora twebwe kumutwara ku ishure ngo agumeyo kubera ko abazi ko ngaha ari akazi kandi biratugora kubwira umuvyeyi ngo akore umwana aze kurya ko yarazi ko umwana aza kuzana amahera rero ibintu vyaracuritswe abana niho bakora aho ariko abavyeyi bakora rero turashaka yuko abavyeyi muyinga bavyumva mu isoko hari abahungu bakuze
batagisumirirwa n'abavyeyi biya bigangi babiha amasashe biterure ubu bwana butoyi babureke babwira ati nsuye kubona unanyegere ndagukubita kirazira we ja kwishuri niyamwirukana mu isoko akamwima umuzigo wa 50 francs umwana acataha muhira atacatahanye umuvyeyi niyamubona aje atacatahanye ejo nazomurungika azofuma mukubita iruhande yiwe afuma mutuma amazi kubera mwibarabara barahakomerekera barahaviolana sexuellement physiquement barigiraho ibindi bintu si wowe uri kuramurera abari karegwa n'uwundi hama ikindi naco je namye ndabivuga ibujumbura hoho bahura n'ibindi bidasanzwe kuko bari ngaye mwibarabara mu yinga bacaburira ikamyo bakaje ibujumbura ibujumbura nabo baruriraho n'ingorane zidasanzwe gusomba izi hama turetse ivyo baduterereye cane mu isoko bakareka kubakoreza imizigo twe bizokunda ko tubatwara ku ishuri bizokunda ko abavyeyi babo tubabwira kora none ko atawuhari afyatura mahera umwe yayafyatura mu isoko ko bamwima akazi ubu akaba ari ku ishuri gira icukoze none bice vyoroha leta irafise uburyo bukomeye ihora igira hafi bahora babayora twayisaba yuko imaze kugira hafi badufasha kuidentifia no guhana abavyeyi basubiza abana mwibarabara badufasha guhana umuvyeyi ariko arakoreza umwana ikintu turetse ko aremegwa bariko bamugira umukozi aza kugaburira mama na papa n'abanindwi yasize muhira ntibishobora kuguma gutyo oya do umwe arafise ico yoterera abigisha abadirecteur baratwemereye kudufata mugongo baratwemereye ibibanza vyabo gusa hasigaye ko bazokwemera bakaba yihanganira iminsi ya mbere kuko urababona ingene bameze baragoye ariko turazi ko bizokunda umwe wese yagize ico aterereye ku ruhande arimwo birakunda hama nkasaba sinzi ngira imbonesha kure zishika kure abari hanze y'igihugu b'abarundi barashobora gukontribuwa no fiske $5 no fiske amahera make reka ndabaha akarorero urabona turi kuri pancarte ariko UC Boom hariyo pancarte mubona ngaho iruhande yanditse ko centre rukundo iyi rukundo ni izina ry'umuntu yitwa Aime no mu Burundi ndamusomvye imyaka 5 aba muri Etats-Unis ni wagaburira ababana Aime ni wagaburira ababana niwe yagize ikigongo akavuga ati jewe mu buryo bukeye mfise nukuri noshiraho ku ruhande utwo abana bafungura nukuri twashoboye gutangura ibi grâce yo yitwa Aime no mu Burundi aba muri Etats-Unis ndezi rero hari abandi bari ruhande yiwe bashobora nabone kugica badepoje hari batazoja mu ishuri bakeneye imyuga hari batazoja abazokenera ama uniforme n'amakaye rero abarundi bari hanze bibuke muhira hameze gute muhira hameze gute tuterere kugira ngo abana twasize muhira bataravye ubwoko bataravye imigambwe bataravye idini nta dini nta bwoko nta mugambwe twe dukoresha mu byo dukora rero uri kurateza imbere igihugu cawe uzogitahamwe usanga atababandi bahari uzogitahamwe usanga ibiharage bizimbutse kubera abavyeyi barima uzogitahamwe usange kuri plage yashoboka kubera hariyo abantu bazima rero nuguterera mu gihugu cabo cabibarutse abo bari hanze nukuri mboneye hakaryo ko gushimira Aime cyane gose n'abagenzi biwe bazogenda bamufata mugongo Imana ibahezagire muri ntore muri buki gihugu canyu nkasaba rero gouvernement nimba hariho imirima ihari itari kirakoreshwa bayiduhe dukore bayiduhe tubafashe igihe bagize hafi baratubwira ngo dufasha abana natwe turabasavye dufasha abavyeyi tubafasha abana badufasha abavyeyi iyo mirima dushireho abagore tubigishe kurima natwe tuzotanga intererano zacu mu kuvuga nkuko tuguma tuvugura yibona sike tumeze nk'abigisha tuguma twabira no mu bavyeyi tuzovuga ego vraiment dufate mugongo murakoze hama namwe bwame abamenyesha makuru mushikane kure ivyo dusaba mushikane kure ivyo two turakora muze murahaca turazi ko bishika kure jewe imbonesha kure yanshikanye kure ndazi ibintu byinshi na ronse byo gufasha abana bivuye kuri bo rero sinoguma mvuga ni byinshi mfise navuga reka tugeze ngaha murakoze cyane bamwita Cynthia genda mwise izina ndamuhaye ni mama rukundo kuko urukundo afise n'ukuri urumva yuko ari umurengera kuza mu ntara utavukamwo ugafata abantu utazi ukabashira ahantu inzu irarihwa n'ibintu byinshi cyane Imana izoguhera umugisha ico kintu
hanyuma ku bakunzi ba Iwacu Top TV namwe mwumva mufite umutima wo gufasha nukuri kw'Imana murahawe ikaze murumva yuko mudakumiriwe bien sûr urasi impuzu zishobora kuba wewe warahevye mugabo hari ubundi zoshikira zikamubera zishasha nukuri kw'Imana uwo mutima wo gufasha tugire umugenzo twebwe nka Iwacu Top TV na tugarukira ikiganiro twariko turagirana na Cynthia Jena muha akazina ka Mama Rukundo ariko kandi mwame mwibuka gukora subscribe like share na comment twasezeranya yuko nukuri aho dushobora gushika tuzabashikanirayo ubutumwa bwanyu ngira ngo namwe murasaka jambo ko gushima ego ndashaka gushimira Savonor cyane abatwara Savonor kubera mwabonye abana turakata isabuni umwe twamuhaye koga boga kubera Savonor hama ndashaka gushimira ya ni Savonor iduha amasabuni kandi gratuitement sieme wenyene hama ndashaka gushimira cyane iranaduha n'amavuta yo kubatekera ibyo gufungura ndashaka gushimira cyane umuntu afise urukundo apana jewe mama rukundo ari undi umuntu afise urukundo cyane Aime ndashaka gushimira Claude ndashaka gushimira Burundi Fortified Food iduha ubuyi bw'aba bana ikorera ibujumbura ariko niho ubuyi aba bana bonyene ibubaha mu mihingo itandukanye rero ndashimiye cyane niko ndiha Claude n'umuntu muzima Imana imuhezagire abakozi ba Iwacu Top TV ikiganiro twariko tugirana na Cynthia nta kigarukiye naho ubutaha ibiganiro byo biracyari byinshi kuri Iwacu Top TV.